Musi wa mbere w'igikorane cy'ubutumwa bwiza n'ibitangaza cyateguwe n'ishengero Beloved Church Burundi rifadikanije n'ihuriro ry'amashengero y'Ingozi cyatanguranye n'indirimbo mpimbazamana zaririmbwe n'imigwi y'abaririmbyi b'amashengero atandukanye yo mu ntara ya Ngozi. Buramatari w'iyo ntara Desire Minani mu ijambo ry'iwe ry'ikaze yamenyesheje ko intara ya Ngozi itekanye impande zose kandi amadini n'amashengero abanye neza, akaba yarifurije kugira igikorane ciza abasangwa n'abashitsi baje bava mu mihingo itandukanye. Iyi ntara rero mwagendeye iratekanye ku mpande zose, amadini n'amashengero abanye neza, nikimenya amashengero yose mwagiye hamwe kugira ngo mushobore gutunganya kino gikorane cy'iteka. Turabifurije rero igikorane cyiza, umwanya wose muzomara ngaha muzokwiyumve nk'abari wabo, mwaje mu babakunda. Intara ya Ngozi isanzwe yakira cyane, ni intara abantu benshi bifuza kuza kuruhukiramo kubera abantu baho n'abantu bakundana. Umuvugabutumwa Jin Sung-won ava mu gihugu cya Korea y'Amajepfo mu nyigisho yatonze yashimikiye ku kubera iki umuntu akwiye kwizera Imana, akaba yafatiye ku ijambo ry'Imana riri mu kigabane cy'itanguriro kivuga ibijanye n'irema, aho yamenyesheje ko atakinyabuzima cyoba ku isi kitaremwe n'Imana. 여러분 Sega murazi ko Bibiliya itangura ivuga ijambo rya mbere ritangura muri Bibiliya rivuga ngo bwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ngo Imana niyo yaremye ibi bintu byose tubona, ariko hari abandi bantu basazanira abantu bakababwira ngo ya Imana siyo yaremye ibi bintu, ngo ubuzima bwari yadukije burabaho. Bibiliya mu Baheburayo 3:4 irabivuga neza, kweva ngo inzu yose irabisha uyubaka kandi ubaka ubugingo bwacu ni Imana yo mu ijuru. Nta buzima n'akanyabuzima na gatoya gashoboka mu gihe hatariho umuntu yakaremye. Ko bimeze gutyo, Imana yacu niyo Mana y'ubuzima kandi niyo yaremye ibiriho, na twebwe ubwacu ni twebwe yaturemye. 저는 아직도 하나님 없이 사람과 동식물이 생겨났다는 사람들에게 이렇게 질문 드리고 싶습니다. Uwo muvugabutumwa yarahamagariye abaraho muri ico gikorane kwizera Imana, aho yamenyesheje ko hariho ibimenyetso n'ibitangaza bikurikira abizera. Nubwo biruko hari ibitangaza bikorwa n'Imana n'ibindi bikorwa n'impemu mbi, aho yafatiye ku ijambo ry'Imana ryo mu isezerano rya kera, Mose ari imbere ya Farao ari kumwe n'abanyamareba biwe. Uwo muvugabutumwa yamenyesheje ko hariho ibitangaza impemu mbi zitokora, cyane cyane nk'ibitangaza bijanye no kurema. 기적이 일어난다고 다 같은 게 아니에요. 왜냐하면 하나님의 역사로 일어나는 기적이 있고 악한 영, 귀신에 일어나는 기적도 있기 때문입니다. 성경 출애굽기에 보면 하나님께서 모세를 일으키셔서 강대국 이 애굽에 이집트에 있었던 이스라엘 백성들을 출애굽시키기 원하십니다. 그래서 모세가 바로왕 앞에 가서 10가지 기적을 행함으로 이스라엘 백성들을 출애굽시키게 합니다. 그런데 모세가 바로한테 가서 첫 번째, 두 번째까지 기적을 행할 때 그 바로 옆에 있는 마술사도 똑같은 기적을 행합니다. 그러자 바로의 마술사도 지팡이를 가지고 그 먼지를 자꾸 내리칩니다. 그런데 그 먼지가 이로 바뀌지 않습니다. 그러자 그 마술사들이 바로에게 엎드려서 바로요, 이것을 우리가 알 수 없는 이게 이쪽이에 abanyamareba n'abanyanabaca 같은 거니 bagerageza gukubita mu kongogo. Kuri ico kimenyamenya ntibashoboye kubona umukongogo ahinduka nk'uko bariko baravyiyumvira. Abo banyamareba baca bagenda kwa Farao bamubwira ati Farao, hari igitangaza tudashobora gukora. None ibitangaza abadayimoni badashobora gusubira muri bitangaza bimeze gute? Turabibona muri Baroma 4:17 aho hagaragara ukwizera kwa Aburahamu.
kwizera kwa Aburahamu yizigiye Imana ishobora kuzura abapfuye bakabazima, ishobora guhamagara ibitariho bigasubira bikabaho. Imana tuvuga niyo ishobora kuzura abapfuye ikabasubiza kuba bazima. Muri ico gikorane abantu benshi barakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, abandi barakira indwara n'ubumuga butandukanye. Nk'uwaragwaye amaguru imyaka 5 arakira, umukenyezi yaramaze imyaka 3 amaboko yiwe amugaye nawe ni yarakize, uwaragwaye amaso imyaka 30 nawe arakira muri ico gikorane, n'ibindi byinshi bitangaza vyakozwe muri ico gikorane. Ico gikorane kikaba kigiye kubandanya gushika ku Imana itariki 30 ruheshi uno mwaka. This is a miracle right now.